Inkuru yacu itangura itubwira ngo kwitiranya urukundo n'ikinyoma. Ku musozi wa Gahata hari umugore yitwa Kwizera Mariya. Yari amaze imyaka 7 yatandukanye n'umugabo wiwe kubera kutavyara. Yari amaze gucumura ku buzima bwinshi mu kugerageza ngo arabe ko yokundwa, ariko mu nyuma yaje guhura n'umwe yitwara Kaza Pascal canke Pasikari, aramucanga ku buryo butangaje. Uwo mugabo yamubwiye amajambo yuzuye urukundo, ariko amajambo y'uburyarya. Mw'ijwi ryiyoroheje yaramubwiye ngo ndagukunda, ngo nta wundi mwiza nigeze mpura aruta wewe, niteguye no gutanga ubuzima bwanje ku bwawe, no gupfa no gupfira. Mariya yarangwa no kugira umutima woroshe, kandi Mariya iri jambo yaritegereje igihe kirekire, ku buryo nubwo uwo mugabo atamajambo menshi yavuze, byarangiye Mariya amwakiriye, aramwemera, amuha icizere ciwe cose, ku buryo ivyiwe vyose yumva ko ari vy'uwo mugabo Pascal. Umutima wiwe nawo ntiyawusize inyuma, arawumuha kugira ngo ube uwiwe, kubera ko yararose umuntu amubwira ko amukunda. Uko iminsi yahera urukundo rurakomeza, batangura gupanga ibi na biriya, niko uyu mugabo Pascal yahavuye asaba amafaranga ngo agure imodoka yo gutwara abantu kugira ngo bashobore gutegura ubuzima bwabo bw'ahazaza. Mariya nta mafaranga yari afise, ariko urukundo rw'ikinyoma rwari rutanguye kumubesha rumuhuma amaso. Yakoze ikosa rikomeye cyane mu buzima bwiwe. Yagiye mu kiraro c'inka c'umubanyi wiwe yitwa Matiyasi, maze yiba inka 3 arazigurisha mw'ibanga, maze amafaranga yose ayaha Pascal. Pascal amaze kuronka ayo mafaranga yatanguye kwambara neza, atangura gusohokera mu gisagara. Mariya yatanguye kuza aramwandikira, ariko Pascal ntiyishura. Atangura kuza aramutelefona, ariko Mariya abura n'ikimwishura. Umunsi umwe Mariya aribwira ati reka ngende kuraba uyu musore canke uyu muntu dukundana aho asanzwe aba. Yaragiye, akihashika yabonye umukobwa asohoka mu nzu kwa Pascal. Bahurira mu muryango na Pascal. Pascal yamuravye n'agasuzuguro kenshi, aramubwira ati wibeshe ko twari mu rukundo jewe nawe, ariko wewe wari igikoresho canje gusa. Ndakwiyamye ntuzongere guhonyoza ikirenge cawe ngaha, kandi nanje unyibagire ko twoba twarahuye mw'ubu buzima no mu buzima buzoza. Ayo majambo yashenguye umutima wa Mariya, agahinda karamwica, amosozi yuzura mu maso yiwe, ataha atazi yaja niyava. Atangura kwiyumvira amakosa yakoze. Nyuma y'iminsi mike, ababanyi ba Matiyasi batanguye kwibaza ibyo ibura ry'inka rya Matiyasi. Batangura kwibwira yuko abasuma boba bateye mwako gace kabo. Ibi bintu babitwaye muri leta, babitwara muri polisi. Polisi itangura gukora amatohoza. Nyuma yo gukora amatohoza igihe c'indwi 2, baje kumenya yuko Mariya ariwe yagurishije izo nka, kubera ko uyu musore ubwo yajaga mu kabare yagenda yirata ngo hari umukobwa yamuhaye amafaranga menshi. Baza kubaza Mariya aho yakuye amafaranga, icaha kiza kumuhama. Mariya arafungwa, ariko kubera ko yari yemeye icaha, Mariya yafunzwe igihe gito. Baza kumurekura, ariko bamutegeka kuriha ayo mafaranga. Mariya yadandaje utuntu twiwe twose, aragurisha kugira ngo ashobore kuriha amafaranga y'uwo mugabo. N'aka parasera yari afise yagashize ku isoko kugira ngo ashobore kuriha amafaranga. Mariya yicaye mu rugo n'agahinda kenshi, yaragize ati natanze icubahiro canje ku muntu atigeze anyiyumviraho na gato. Nataye icizere ku babanyi banje, natanze ubugingo bwanje ku muyaga. Uyu munsi ndiko ndaguruka mu kirere, ntazo ndiko ndaja. Mu gihe Mariya arimwo aho gahinda, Pascal wewe yatanguye gusohokera mu bisagara ajya ibirori bikomeye.
afise n'imodoka, atangura kuja mu bisagara vyari bikomeye mw'ako gace bita Ijimbi. Abari kumwe n'abakobwa mukikije ababwira ati nimurye amafaranga jewe narayarondeye, ariko ico atarazi nuko abo bakobwa nabo bashaka kumukuraho amafaranga. Baramubeshe bamurya amafaranga yose barayiba, asigara atanayo kuriha ico kirori yari arimwo yaramazemwo imisi 3. Nyuma nawe baje kumufata baramufunga kubera kubura yo kwishura. Mariya nawe mw'ako gace yari arimwo yaricaye ariyumvira ko ayo majambo yaje kuvuga avuga ati nataye icubahiro canje ku bantu bandeze bakankuza mw'aka gace. Yahisemwo kuva mu gace k'iwabo nawe yerekeza Ijimbi mu gisagara kurondera ubuzima. Yarafashe imodoka aragenda, ashika kuri parikingi arururuka, araba ahantu yicara aratekana, kuko Mariya nta muntu n'umwe yari afise mu gisagara yomubwira iyaja n'iyava, kandi nta n'umuntu n'umwe yari agiye asanga, ariko yafashe icemeza avuga ati reka ngende. Yahise yicara ahantu arategereza isaha iba imwe, isaha ziba zibiri, ariko igihe yururuka hariho umusore yamubona. Igihe yururuka umusore amaze kubona Mariya amaze amasaha menshi yicaye aho hantu, uwo musore yaramwegera aramubaza ati ni sawa, umeze neza? Ati ko mbonye wicaye ngaho umwanya muremure, nkaba mbona ata n'umuntu wigeze urondera kuri telefone, hari umuntu utegereje canke hari umuntu avaza gutora? Mariya yahindukiye araba umusore aramubwira ati yego hari umuntu ntegereje, hari umuntu ndindiriye. Nyamara uko umwanya wakomeje kugenda bwariko bugenda butera bwira, wa musore yongera kugaruka kuri Mariya aramubwira ati ko mbona umenga amasaha ariko aragenda, ese uwo muntu wawe arihe, araza kuza? Mariya amaze kubona ko atayandi mayere yasigaranye, yabwije ukuri uwo musore aramubwira ati yamara jewe simfise iyo ndiko ndaja, naje mw'iki gisagara kugira ntangure ubuzima, ariko nta kintu na kimwe simfise aho mpera, simfise aho mpereza. Umusore yaravye Mariya mu maso, umusore yumvira ikigongwe Mariya aramubwira ati nta byinshi mfise vyo kugufasha, ariko ndashobora kuba ndakuronderera aho uba, hama nkakuronderera n'akazi kugira ngo ushobore gutangura ubuzima. Uwo musore abwira Mariya ati haguruka tugende ndakwereke aho uzoba uraba. Bahagurutse uwo musore abwira Mariya ati mpa iyo sakoshi yawe n'ako gasashe ufise gutwaze, ubona yuko wagize urugendo rurerure urushe. Mariya nawe afata vya bintu abiha uwo musore. Bagiye bagenda baganira ubona yuko uwo musore yishimiye Mariya. Mariya nawe ku mutima yumva hatanguye guca avuga ati Imana irakoze inzaniye umuntu ameze nka marayika. Baragiye bakase ikorosi rya mbere, bakase irya kabiri. Umusore abwira Mariya ati rindira gato nje gusoba hajya nihagarike. Mariya aramubwira ati nta kibazo. Uwo musore yajabutse umukora w'ibarabara yikinga ku rupangu nk'ariya aja gusoba. Mariya yagumye ahagaze aho mu barabara, arahagarara arindiriye ko umusore agaruka bakagenda. Amaze kubona umwanya utanguye kuba munini, yatanguye kwibaza ati none uyu musore ko adashaka kuza ngo tugende. Akomeza yibwira ati ngira ni vy'abasore bo mu gisagara kuko jewe sindabimenyereye, jewe ndi wa ruguru, ndi wo mu caro. Ariko haheze iminota 30 Mariya umutima urasimba. Mariya yibuka yuko umusore yagiye afise isakoshe yiwe n'isashe. Mariya atangura gukeka yuko ashobora kuba hari ikintu kimubayeko. Nuko Mariya asimba nawe aja kuraba handi wa musore yikinga. Ahashitse asanga umusore ntawe uhari, acamenya yuko yamaze kwibwa. Mariya atangura kubona uwundi muhungu amubesha iyindi curo. Nuko Mariya, mwakoze kumviriza iyi nkuru. Nimba ushaka igice ca kabiri twandikire muri commentaire tukubwire iyi nkuru ingene yarangiye. Jewe wumva ni Roy Gif kuri Juferg. Mugende muri commentaire nimba mushaka ko tubandanye iyi nkuru, hanyuma tubahe igice ca kabiri. Murakoze.